Ohera muri Handball aho rero muri no weekend Eve nari nashoboye guherekeza muri Championnat National umugwi w'Intwari Handball Club wari wagiye ukina Championnat National ubona yuko bari bagiye ukinira hariya Igitega ndetse no mu Ruyigi n'urugendo rwagenze neza ubona yuko bari bafise inkino zibiri mu ba senior ndetse no mu bakade aho rero aba senior bo bakina quart de finale hama bakade bo bakina demi finale rero muri rusangi uko vyari vyagenze kuri uwo munsi umugwi umugwi wakinye demi finale ndavuga kuri Intwari yashoboye kuvyitwaramo neza novuga yuko hariya Igitega bavyitwaramo neza bakina n'umugwi wa New Generation wahariya Igitega aho Intwari y'abakuze batsinze ibitsindo 35 kuri 22 ya New Generation hari Igitega ariho rero ku munsi ukurikira abakiri bato akade bahavuye bakina n'umugwi wa Gap Excellent wahariya mu ntara ya Rw'Igi urukino rwabereye kuri nde kuri Lycée Rusengo aho rero Intwari z'abakiri bato batsinze bitsindo byinshi bitsindo 42 kuri 19 vya Gap Excellent yo mu Ruyigi izindi nkino uko zagenze mu ba cadet bobo ba APDEC do Mwaro batsinzwe na Avenir do Bururi bitsindo 21 kuri 11 aho Avenir y'Ibururi yoyo bagize abona bakuze batsinzwe inota rimwe navuga na SOS ibitsindo 36 kuri 35 aho rero muri senior y'abigeme umugwi wa Muziyo mu Rutana watsinzwe na Ambassadeur ibitsindo 44 kuri 8 Ihonde d'Oreste yo mu Ruyigi yakina Muzinga itsinda ibitsindo 39 kuri 24 Foudre y'Igitega yakina Rumuri muri tsinda ibitsindo 56 kuri 17 vya Foudre y'Igitega Fleur du Nil y'Ibururi yaratsinze umugwi wa Sisters ibitsindo 31 kuri 25 aho ni muba pasoni mubakuze aho rero abasenio umugwi wa Gakwendo mu Rutana watsinzwe na SOS y'abakuze bitsindo 47 kuri 9 vya Gakwendo yo mu Rutana hama umugwi wa Gap Excellent yo mu Ruyigi bakina na Brothers Team yahani Bujumbura batsinda ibitsindo 60 kuri 17 vya Gap Excellent y'abakuze yo mu Ruyigi hama umugwi wa nanababwiye New Generation y'Igitega yakinye n'Intwari aho rero batsindanye ibitsindo 35 vy'Intwari kuri 22 vya New Generation y'Igitega nuko rero muri rusange umugwi wa Werdo Mwaro watsinzwe na Rukinzo ibitsindo 49 kuri 41 vya Rukinzo nuko rero muri rusange vyagenze aho rero biboneka yuko imigwi ya hano iwacu ibujumbura yigenje neza yose yatsinze kiretse umugwi umwe gusa mu bigeme uwasundi numugwi wa Sisters utashoboye gutsinda umugwi wa Fleur du Nil yo mu Ibururi kuko watsinzwe ibitsindo 31 kuri 25 niwo mugwi utashoboye rero kuronka amahigwe yo kubandanya mu nkino zikurikira novuga za demi finale ariko ni demi finale rero kucerekeye abakuze bo bariko bakina quart de finale ariko abakade n'abakadete bo bariko bakina finale aho rero umva yuko demi finale zizoba nababwiye ati aba senior kuba kobwa cyaye kuba fasoni bariko bakina quart de finale bazokina rero demi finale itariki 22 demi finale niho zizoba aba senior kuba fasoni zizobera ku kibuga ca PC aho rero isaba 8 mu Ambassadeur wa uzoba ukina n'umugwi wa Fleur du Nil w'Ibururi hama isayi 9:30 Muzinga izokina na Rumuri abo bose nabo ngahi Bujumbura hama kubakuze senior y'abagabo inkino zizobera kuri Sesinga aho rero isaba 8 umugwi wa SOS uzokina n'umugwi wa Rukinzo zose nibwo ngahi Bujumbura hama umugwi wa Brothers Team wahani Bujumbura ukine n'umugwi w'Intwari wahani Bujumbura isayi 9:30 aho ni gihe cisa aho ni ku munsi wa gatandatu itariki 22 z'uko gatatu umwanya nyine turimo hama final y'abakadete rero izoba itari ku munsi w'Imana umunsi kuri kiri itariki 23 z'uko gatatu abakadete rero ni Aigle du Moso yo mu Ruyigi izokina na Avenir do Bururi niyo bazokina finale no bakadete na bakiri bato babigeme hama bakiri bato babahungu Intwari
intwari y'abakade bazokina na SOS y'abakade nuko bimeze hama finale zizoba z'aba senior nuzoba yatsinze hagati iwa mbere n'uwa kabiri azoca bakinana nuko nyene urumva yuko demi finale zizoba nuzotsinda hagati ya Ambassadeur na Fleur du Nil azoca akina n'uwatsinze hagati ya Muzinga na Rumuri. Hama abo bagabo uzotsinda hagati ya SOS na Rukinzo azakina n'uzotsinda hagati ya Brothers Team hamwe na Intwari. Nuko bimeze izo nkino zose zizoba itariki 22 ama demi finale n'itariki 23 ama finale nkuko mugenzi wanje hari ya afisa ariko arabereka ku masanamu ubwo rwa rukino rw'umugwi wa Muzinga yari kurakina hariya yatsinze yari kukinira mu Ruyigi n'umugwi wa Ihonde de l'Est niyo bambaye umuhondo hama Muzinga bambaye izisa n'ugwatsi rubisi bona yuko nivyibonekeje muri izo nkino aho ni nkino zagenze neza muri rusangi ariko iri ni higanwa ryo Kurwego rw'Igihugu ntawe kuvuga yuko nivyo hari vyagenze neza ubona ko inkino abakinyi kabisa ubona ko bafise impano yo gukina handball na cyane abakinyi mu gihugu hagati abigitega nabo mu Ruyigi nashoboye kwibonera kuko niho nari nibereye ndabona yuko ari abana bagerageza gukina nubwo rwego rutaraduga gose ariko urabona yuko bagerageza gukina neza abantu ko bafite impano yo gukina handball ubona yuko ndetse kumbure imigwi itagwiriye cyane gose hariya mu ntara zabo ugasanga bobo ntibashoboye kuronka ako karyo ko kugira ihiganwa ryiyaguye bashobore kuba bakinikirwa amahiganwa menshi ariko ubona yuko ari abakinyi beza ubona ko ari ikintu kiba ciza twabonyemo impano zitandukanye haba igitega ndetse no mu Ruyigi ariko hariho bimwe bibujumbura bo usanga harimo abakinyi beza bamaze n'imyaka muri iyo migwi ndetse ukabona yuko bo bafise ubuhinga bwinshi ndetse n'abamenyereza bo bafise ubuhinga bwinshi bashobora kubafasha nico cerekanye nuko ariyo ni migwi yashoboye kuronka uburenganzira bwo kubandanya uretse umugwi wa Sisters nababwiye utashoboye kubandanya wonyene ariko ibindi twabonye hari bimwe bitari vyiza muri yuko bakwiye gukosora ndavuga muri Federation ya Handball hano mu Burundi Febuhand aho biboneka yuko twabonye ikibazo cabaye muri izi nkino za Championnat National hiniganwa rikomeye ry'Urwego rw'Igihugu mbona yuko bakwiye kurikora biteguye bimeze neza icabonetse nuko habaye ikibazo c'abahagarikizi iyo cyabagarikizi carabonetse aho twabonye yuko mu nkino zabereye hariya mu ntara ya Ruyigi kuri Lycée Rusengo abagarikizi barabuze aho bifashishije bamwe mu bamenyereza b'imigwi itandukanye kugira ngo inkino zishobore kuba ivyo urumva ko ari ibintu atari vyiza na gato iyo uteguye inkino nk'izo iyo uteguye ihiganwa nk'iryo uteza kuba witeguye no kubahagarikizi kugira ngo inkino zigende neza ikindi uvuga yuko nicerekeye ibibuga mwabonye kare ikibuga cyo kuri Lycée Rusengo ni kibuga basi kiba ariko ni kibuga ubona yuko bakinira nta sima ihari tumenyereye kuri handball niko Kurwego twigeze ko ariko bo ntayo bafise ariko uravye impano yabo bana bakina handball urana yuko bakeneye ikibuga ciza gishobora kubafasha bashobora kumenyera mu gihe bagize mu mahigi bazokina handi Bujumbura usanga hari ikibuga nuvuga bose cisima ntituragira ahantu dushobora kuba tuja ku yandi terrain ariko ubona yuko nimba ari ministeri nimba arabagira neza bashobora kubafasha kubaka iyo terrain nabone bakaja gweguyiza kuko nabonye ni ishure ririmo abakobwa n'abahungu bakeneye nabone kuba bitabwaho muri urwo rukino rwa handball muri rusangi nivyo mbona yuko bikwiye gukosogwa ahanini cyane icerekeye c'abahagarikizi gikwiye kwigwa cyane gose mwishirahamwe ry'umupira w'amaboko handball muri Febuhand kugira ngo izo ngorane ntizize zisure kuba kuko ihiganwa nk'iryo nirigwana rikomeye riho uburenganzira abazotwara igikombe gushora gusohoka mu gihe hoboneka ubwo buryo canke vyokunda ariko mu gihe ubona yuko igisata c'abahagarikizi kitariko kiritabwaho muri handball bakwiye kubikosora rero muri rusange rero nuko izindi nkino rero ni ku munsi wa gatandatu w'Imana itariki 23 22 inkino zizobera hariya kuri terrain kuri Sesinga mu Ngagara quartier gatatu ariko aho ni mu bagabo ariko mu bigeme bo izobera kuri PC ariko finale zose zizobera hariya kuri Sesinga mu quartier gatatu karibu cyane rero gose bakunzi b'inkino za handball kugira ngo muze gushikira imigwi yanyu musanzwe mukunda
nuko reka dusimbire ndetse no muri football byo twovuga ku munsi w'ejo barabiciye ko ihiganwa ryagenze ndetse n'urutonde umenyereza Sangwa Patrick yashize ahabona kuba 2025 agiye kwifashisha mu nkino agiye gukina zo kurondera etike yo kuja mu gikombe cy'isi yose ariko Yves ni itangazo ryasohotse mu ishami ry'umupira w'amaguru bavuga yuko journée muri weekend yitariki 23 yuko nibaza yuko baba bayibangiriye kugira ngo abaki bamwe bashobore kubatangura imimenyerezo niko nibaza urabona ko hatanguye kuzamwa amaelema amwe ntawuzi impamvu babivuze ariko nibaje ko bari kuko mu bisanzwe amategeko nzi ashobora gutuma nka championnat canke equipe kanaka idakina championnat ni mugihe yinjije abakinyi kuva kuri batatu n'abarenga muri equipe nationale kuko ugiye muri equipe nationale deja muri abo batatu baba ari parmi les meilleurs biyo equipe kubaburera rimwe biba bigoye mugabo sinibaza yuko hariyo equipe yatanze batatu muri Ihiganwa yatanzemwe bangaye no gusubiramwe umuntu akabiraba kuko urabona yuko bo nta benshi twabonye muri si benshi deja muri rusangi si benshi muri rusangi si benshi nta wuzi impamvu ijana kwijana impamvu byabaye uko mugabo impamvu yo yibihari impamvu ibihari ariko urumva yuko bamenyesheje mwishira hamwe y'umupira w'amaguru football bavuga yuko mugwi ujeje gutunganya inkino muri FFB bamenyesheje yuko abari muri championnat yamenyesheje abapresident bati bari muri Ligue Primus League Burundi ko babaye barabangira bazogaruka itariki 28 n'ihenze itariki 28 zuko kwezi turimwo bakanyere turimwo après la journée FIFA après la journée FIFA rero vyumvikana yuko babikoze kuri ivyo ngira kumbure ngira watanga umwanya wo kwitegura neza kuko murazi yuko izo nkino natwebwe tuzokwitabira zizoba muri ukwezi kwa gatatu rero vyumvikana avuga ati dushaka kumbura ngira ngo ashobora kuba ari umumenyereza yabisabye ati ndashaka yuko twitegura neza mutanga ico kiringo kuko ni nkino dushaka yuko twitegura ariko bavuga ati abandi ishoboye kubahamagara baze bameze neza twitegure neza tubone yuko abakinyi bashobora kuba bitegura neza niko ndaraba burya hano abakinyi kabisa mbona atari benshi ahubwo ndabona Keve ico yitungiye muri Aigle Noir burya rero turabe burya usanga ari uyumwe gusamwa oya naho defenseur wabarimo defenseur Bukuru Keita ego hariya turabe aba defenseur yagize Fredix abiyumva Christian Dwagira Umbar Musa Kaos nyo kuri Keve ico yitungiye Keita ntarimo Keita yari muri preselection harimo uwo ngaha muri Aigle Noir umwe witwa Keve ico yitungiye aho rero cawumva ko impamvu vraiment si impamvu si champion sabakinyi bagiye babaye selection peut-être impamvu ishobora kuba ari kuvuga ngo nabo baba ariko hategwa ama competition bagomba kuba hafi y'intamba nibaza yuko dukina inkino zibiri zose hanze urumva peut-être usanga bavuga bati reka kugira ngo ivyo muri champion navyo ntibibandanye nabi turabe yuko nakome aratubwiye ko ari umukinyi umwe wenyene n'umukinyi umwe numukinyi umwe gusa urumva yuko ari inkino zitokina itariki 21 z'ukwa gatatu na 25 rero kumbure ngira ngo yasavye ko tutereke 11 kugira ngo kumbure bitegure neza ariko nta mwanya gumva ko ari umukinyi umwe Keve ico yitungiye muri Aigle Noir niwe yashoka ngo uburenganzira bwo kuja muri yo selection ya 25 ariko kumbure ngira ngo hari impamvu bavuze ati ngo tuzokine inyuma yande ya treve international izoba kugira iyo journée FIFA rero nuko bimeze bamenyesheje yuko bazosubira itariki 28